wizerere mu mbaraga y'ivyo ukora kandi ufise umuhate wo gushika kuri kazoza no kumbono yawe. Nuko twagumye tubimenyesha, umwanya uriko urihuta wegereza ku musozo. Sinzi ngo bizogenda uku canke kuriya, ariko uko twavuze nuko ukora buri ntambuko yose kugira ngo au sommet de la montagne uzishimane n'abandi. Twarabiye hamwe bagenzi ukungene ushobora gupanga ijya checklist. Twarabiye hamwe ukungene ushobora kugira KYC. Twarabiye hamwe kandi buri ntambuko yose ukungene ushobora kuyikora. Ubu naho ngiye kubereka ushobora kuba ufise P zawe ariko kandi zarabaye migre mugabo ntiziraja kuri balance. Wobimenya gute kandi uzirungikayo gute kugira ngo noneho ushobore kuba gorindirana n'abandi? Hariho abantu rero basanzwe bafise amapi aya ubona hejuru, harimwo amapi waminye, harimwo amapi bagwaye nka bonus kubera wo winjije, hariho amapi waherewe kubera wabaye umuvalidateur, n'ayandi mapi y'ubundi bwoko bwose. Ni kuvuga rero yose iyari ngaha hejuru wongirana amapi, mugabo si yose ushobora gukoresha, si yose ushobora gutransfera, ntabwo ari yose ushobora no gukora migre. Reka rero nkuko bimenyerewe winjire muri application yawe ya P network, aho uza gufyonda kuri twa tuntu dutatu nkuko tubimenyereye hano hejuru. Naraberetse inambuko ku yindi ukungene winjira ngahanya muri main net, hanyuma ugaheza ukaraba amapi. Urabona ngahanya hariho P sasa nkande ziri no verifier, hariho na transferable P umunani n'ibice ibi, hariho na P ziri migre 67. Ariko rero izi P zitaraba no verifier ni P ziri muri ya mabonisi P uri kuramigra kugeza cya gihe wari wakoreye KYC zikimuka zikaja kuri transferable. Izi rero P ziri transferable n'izi P ziri migre. Reka tuze ngahanya kuri P migre. Izi P ziri migre ziri kubiri, aho hariho P zisanzwe ziri lock na P zisanzwe ziri unlock. Ni kuvuga muri iki gihe rero P ziri unlock nizo uheza ugatransfera zikaja kuri balance, izindi ziri locked ni P noneho zizomara igihe wihaye. Hariho abiha ababajije ati mbega kulokinga bimeze gute? Twaraberetse ngaho uciye kuri checklist, aho uza info ukabona ahantu hari sangaje dans une confirmation de verrouillage, ahanya ukahagira. Ahano rero hariho signer l'acquisition de réception pour recevoir vos jetons. Aha urasinya, umaze gusinya igice kimwe cy'amapi yawe araba locked, ayandi akaba unlocked. Ahasigaye abari ama KYC hamwe na main net, ni kuvuga migration vers le main net. Sawa rero anya siho twatwigiriye hano kuri solde no verifier, solde transferable sur le main net na migrer vers wallet. Mbega ziza kuba migre vers le wallet gute? Ni kuvuga yuko iyo umaze kugenda muri P browser, comme d'habitude muri P browser uraza kuhasanga za option zitandukanye, aho za kubona iki KYC, wallet developer n'izindi. Uraza gufyonda ino hejuru muri wallet. Ushanze muri wallet tujuru baza kukubaza amajambo 28. Twababwiye ukungene ushobora kubika mu mutekano amajambo yawe 28. Amajambo 28 yawe ushobora kuyabika kuri mail nibyo, ariko mail naho nabafise umutekano, aho ushobora gukuramo ijambo rimwe wewe ukagibuka, cyangwe niyo wokuramo urudome rumwe ukagwibuka amajambo yawe ubuzogerageza kuyashiramo ntazomenya ati wakuyemo iki. Aho ni kimwe. Ahandi ukagenda muri sibere ukagenda ati isohora akakandiko ari nk'ibintu ukabisohora,
cyangwa ushobora no kugira screenshot ukaca ubisohora direct naho nyene uwo muntu ndazi nabyo nubwo biri ifise riske ariko kandi hariho ubundi buryo ushobora kugenda ukayandika cyangwa ukagira screenshot ukayarungikira dufate nk'umugenzi wawe kuri mail n'ico gihe uzoheza uyatore ucugenda muri ya application nabereka ya Lens aho ushobora kuyatora ukayakopia ukayajana ngaha ukayakora ngaha kopie kore kugira ngo ashobore kuba yojako neza ata kintu wihenzeko ndibaza ahanya muriko murabitahura rero reka tugende ngaha kuri uruhande nago reka tugende kuri uruhande aho tuja kuraba ukunyene ukora migration akora migration gute iva hehe ikaja hehe ni amapi ava muri n'amapi ava kuri solde disponible akaja muri balance yawe tugende rero muri P browser nkuko nababwiye yuko ukwiye kwama buri munsi waciye muri P browser kuko ifise riske iyo P network ifise riske iyo uciye muri P browser abagenzi aho ushobora guhura n'abahackers mugabo iyo waciye muri P network ntabwo bashobora kuguhakinga twagiye kuri ya partie yacu ifise option zishika kuri 1 2 3 9 ni kuvuga dufite kuri wallet automatiquement barakubaza amajambo 28 kwipuwe uraca uheza winjize ugende muri ya Lens sorry gatonya nyarutse kugira ngo ndabereke ukungene kopia y'amajambo uraheza ukarondeza ifoto wagize capture d'écran cyangwa ubikoze ubwo nyene ukaca ugenda muri ya application ya tradition cyangwa Lens ukaca uheza ukayakopia neza ataco usinje muri iki gihe uca uza ugaheza umaze kuyakopia ukaza kuyashyira mu kibanza cyagenewe nibaza muri video yawe hepfo barabibonye ukaba uri mushasha userutse ngaho ukoresha muri ya application hahandi kuri copier coller aho uca uya copia 100% amajambo yawe akaba aje ari meza ariko kandi umenye yuko aya majambo ni amajambo kabanga yawe nitegerezwa kuyabwira uwari wese si n'umugenzi wawe no n'amajambo kabanga sawa uce uzanga anya ugire copier coller ugumiza ku rutoki hariya hejuru haza ngo coller hanyuma lecture avoir haute no coller haca haza y'amajambo menya neza ucufyonda kuri deverrouiller ariko iyo ufise finger ucuheza nga anya ugashirayo urutoki uka deverrouiller hano onya muraza kubona anya hari solode ngaha anya uraza kubona mainnet P amwe na test P kuri test P usanga ata kintu gihari cankwe wallet iri solode disponible murabona ko hari 001 P hanyuma ngaha anya murabona ahantu anditse akantu kwiyipuwe ya mbere ingufuri iriko no kwiyipuwe ya kabiri ingufuri iriko ariko iruguruye ahanya hariho .00 P ziri disponible uko rero bigenda mw'iki gihe bagenzi reka dushire ngaha anya kuri veruya murabona yuko igice kimwe icyaziri ya P zisanzwe ziri disponible kiri veruye sawa kubera yuko rero gisanzwe kiri veruye igice kimwe niki ubona ngaha kiri veruye kuva itariki 14 z'ukwicumi kugera umwaka 2025 niho zizoba deveruye ndavuga mu kwicumi z'uyu mwaka itariki 14 zizoba zibaye deveruye okay nizere yuko ahanya tutahuye vous n'avez pas de verrouillage transférable na verrouillage ufise ishobora kuba variable bon sawa twigire hano kuri turi kuri mainnet mumenye twigire ngaha rero aho ucufyonda ngaha anya ari ngufuri yuguruye wahafyonze ko
uca ushikira kw'iki gice cy'amapi ni kuvuga solde ziri migre ni 32. Ivyo byabaye 2024 tariki 10 tariki 25 z'ukwicumi 21:36 minutes 13 secondes. Hanyuma alafe uca ufyonda kuri migration. Akagapo iyi yari historique tuje tugenda nga anya kuri migration. Baraza kukwereka ukungene zapi wozivana muri iyi ntuzenya kwigi pizi zisanzwe ziri disponible uzijane kwigi solde disponible. Mu Cyongereza ufyonda to remove to move ufyonda to move, okay? Ariko ngaha anya batwandikiye déplacer et à l'enfer acha kugira ngo déplacer so solde une fois la transaction effectuée sur le blockchain PIM ce solde verrouillé sera transféré vers votre solde disponible monta ni 32 kandi umenye neza dire ni des semaines indwi niyo bigusaba. Frais de transaction bizakugusaba 0,01 puis hanyuma verrouillé jusqu'à ibi. Ikiba verrouillé kugeza ryari itarike 8 z'ukwa 11 2024 deja byaramaze kurenga ni hariya anya mwendere geste incha ngirante incha ndazisangako tuce rero dufyonda kuri confirmer. Ni kuvuga tumaze gufyonda confirmer bacha bavuga ngo vous avez transféré avec succès le montant vers votre solde disponible. Ignorez et à la fin tuce tugaruka nga anya zapi zacu zaje nga anya kuri solde disponible. Rien à montrer na kintu nga anya ki hasigaye. Ni kuvuga nizere yuko anya mumaze kubona intambuko. Urabona nga anya solde déplacer vers le solde disponible. Izi tarike bakazi kwereka. Merci beaucoup rero nizere yuko niki kigwa ugitahuye ukaba utarakora KYC nous verifier numero Facebook na mail ukaba kandi utarakora KYC uzoyikore neza izina ryo kuri passport yawe canke ID yawe bihure neza na neza n'amazina ufise mbali mu ndome nkuru ifotole neza nibaguha liveness nayo nyene uzoyikore nkuko bayiguha liveness. Merci beaucoup. Ufise ikibazo muri commentaire ubaze. À la prochaine occasion. Ukabuguye kuri iyi channel ntukekiranye no gukora s'abonner, partage, commenter ko bagenzi bawe kugira ngo bashobore kubona intambuko nabo nyene zibafasha buri kimwe cyose gukora iyi migration. Merci sana. Merci.